Ndabaramukije abakunzi ba New Life Studio Bugenyuzi. Uno munsi ndabazana icigwa c'ubwenge c'ingene telefone ushobora kuyikoresha nka microphone sans fil ukayikoresha mu kwanima. So reka mbanze ndabereke aha ndafise iradiyo ndayugurura hanyuma aha nitije akaradiyo gatoyi kuko ahantu mfatiye video urumva ahantu hato hanyuma nce nugurura telefone yanje namaze kuyikora nka micro sans fil tukoma dukore animation turabe. Allo ndabaramukije abakunzi ba New Life Studio Bugenyuzi turabakunda mukore subscribe kuri no chaîne yacu kuri partage kuri na comment. Yes my people, ndibaza mwamaze kubibona. Urashobora kuba wibereye nko muhira ukabona abantu baguteye surprise baje kukuramutsa, hanyuma bamaze kuza kukuramutsa ugasanga nta mu DJ warondeye mugo ugasanga urifite agasabufu. Murabona muri make abantu benshi barafise sabufu, imiryango myinshi irafise telefone ukasha usanga rero byagushuhije umutwe ugasanga, kandi urabona iradiyo sabufu vraiment ziravuga cyane, ari nkano muri sale amajwi adasanzara iravuga. Rero jewe ico mbere yo ngaha nukugira ngo tuze twadekuvura ubuhinga butandukanye bwinyegeje muri telefone zacu, tudekuvura ubuhinga butandukanye ko telefone ubundi iri ibintu byinshi, telefone iri ibintu bitandukanye. Jewe rero ndahari nka New Life Studio Bugenyuzi kugira ngo ubuhinga bwose buba bwinyegeje muri telefone tuze turabukoresha. Ndibaza murabibona yuko dufate uri kuramamaza ibintu biroroha gose yuko telefone ikoresha nka micro. Ndibaza murumva yuko biba byoroshe. So ngomba tugende rero etape par etape ndakwiriye telefone ushobora kuyikoresha nka micro. Mwebwe gusa munkurikirane etape par etape, nibwo buhinga ngo ndabereke turabe ingene biza kugenda. So ukaba uri mushasha utakore suivre cyangwa subscribe kuri Facebook tubayo, muri YouTube tubayo, ndabibereka ingene biza kugenda etape par etape, niyo umwe gusa ku murongo pole ndabereke etape par etape ingene bigenda. Mugume ku murongo ndabereka ingene bigenda kugira ngo izi etape zose bikunde. So icyo uraza gukora ndabibereke bikurikirana. Radio maya ndayizimye. So ikintu kihari reka na bluetooth maya ndayugare. Nuvuga etape ya mbere, wowe telefone yawe uraza gutereshaja ino application nyanda bereke yitwa Blue Mic. Uraza kuja muri Play Store nkuko nibaza nta muntu numwe adafise Play Store. Hanyuma hano nyene turondera ibintu muco muza mwandike application yitwa Blue Mic. Uraza kuza wandike nkuko Blue Mic. Sorry. Etape ya mbere uraza gufata telefone yawe ucuze hano muri Play Store wandike ijambo Blue Mic, hanyuma ucukora recherche kugira nyine usanze urondera ibintu n'ibindi. Maze gukora recherche murayibona je yo namaze gutereshaja ngiyi kuko urabona hazo tu Blue Mic twishi. Wowe utaguca winstalla iyi murayibona ino, murabe ino logo neza kuko kenshi nama ndabigisha ibintu mugaca mutereshaja application itari. Urabona muri Play Store bagupropose ama application menshi, muzoze muraraba rero kenshi profile yiyo mba naberetse kuko urabona nyinshi usanga zitandukanye. So hanyuma uraza kuinstalla nyene nka kurya bisanzwe kujya usanzwe winstalla application. Jo namaze kuinstalla jo ncangira ouvrir, hanyuma je kwitereshaja ucugira ouvrir. So uza gufata iradiyo nimba ari sabufu, ashobora kuba ari sabufu canke za speaker nini. Wewe wumva iradiyo ariyo yose ifise bluetooth, kubera telefone tuza kuyikoresha nka bluetooth. Ndibaza murabona muri telefone ingene yafisha, murabona ino microphone ingene yafisha. Urabona yuko hano ushobora kuyugurura
nugare ino micro ncenda kuri ya telefone naho nugurure bluetooth ndayirondera umva ndabihuze kuri bluetooth. Yes my people, ndabihuze kuri bluetooth ndabibereke. Ikicigwa nico ubwenge abo kiza gushimisha muraza kubarira muri commentaire. So ncenda kuri associer un appareil kugira ngo ndondere iyi bluetooth. Nza kuyirondera turabe. Yes, ngiye namaze kuyitora F916 cenda yiconnect. Twamaze kuyiconnect. Icyo nca nkora umva amaze kubihuza kuri bluetooth nca ngaruka muri ya ntuza yanje. Sorry my people, maze kubihuza kuri bluetooth nca muri ka application kanje ka Blue Mic. Nca muri Blue Mic nca kugurura rero. Maze kukugurura aha mu turongo dutatu nca no ku turongo dutatu à gauche aho murabona ahantu handitse settings nca no kuri settings. Hanyuma murabona ahantu handitse audio source mu ntango mwemeza gusanga kari kuraka ko hepfo kuri voice communication. Ariko tuza guca dukoresha mic aka ko hejuru twemeza kuri mic aka ko hejuru. Hanyuma tumaze kwemeza kuri mic dukora roturu. Hanyuma rero murabona ahantu neza muriko murabona aka gatusha aka kameze nk'ako kuzimya aka. Aha rero microphone ndayugurura nongere ndayugare. Muraza kuraba ndayugurure. Yes my people, ikigwa nari nabateguye no munsi reka twigarukirize ngaha ndibaza mwamaze kubibona. Mubandanye mudushikira mukora partage, like, share na